Hello, nizeye ko meze neza kunze Ihuro TV debaho mugisha kuri micro behind camera ni Beni. First of all kamanda bashimire bwimwe sumaze kugira subscribe ku channel cyo YouTube ningira saba turabikora ko mubikora kugira mbandanye mwironkera ibiganiro vya Ihuro TV byoroshe. No musi natewe iteka canke nagiriwe ibakwe ryo kuvugana n'umwigeme nihagicaruka buze nihagicaruka nihakiza muri industry donc nta myaka myinshi cyane abimazemwo ariko n'umwigeme ariko abikora neza cyane nawe nyine sundi Monia Flower je ndamwita Flower kandi nivyi wanje ja urimenye nawe aravyivugira ivyiwiwe reka ndamuha karyo abaramutse abakunzi ba Ihuro TV yongira yivuga wezi nagiye uko je mwumvise ko navuze iryo je namutaziri yiwanje sava ouais ça va meze neza yeah meze neza nawe Bista buvuga neza kandi uvugana ubushizi bw'amanga ntavyo urigera ubona yeah navyo narinze bro yego mbaye wamenye ko bwiye yego asha abantu babana niba badafise jalousie barirengagiza ibintu since okay mutwakunzi ba Ihuro TV ndabaramukiza bakunzi b'Ihuriro TV ya ni Monia Fleur nkuko yabivuze ngo flower bon nico kimwe shugwe flower fleur nico kimwe tu Monia Flower ninde Flower ninde urumva ko ngoma mvuge mu cyongereza murabitahura Flower ni cyongereza Fleur ni gifaransa ishugwe ni kirundi rero bon nico kimwe bisigura kandi ico kimwe ninde yavutse he ryari nibangahi wabo Monia Fleur no muririmbyi kazi w'umurundi ego no muririmbyi kazi w'umurundi ajya n'ibindi n'ibiki yavutse ryari he ikintu cy'imyaka vraiment kimwe gusa sinde munini gose ngira ngo murabibona imyaka dushaka kumenya reka kumenya oya nta muntu avuga imyaka yiwe je ndayivuga mbwira n'ubunyenje ndayivuga nawe ucivuga mpezeje nawe ucivuga ego je mvuze 97 ok c'est 35 ans non en fait je ne mvuze 97 ko navutse muri 97 donc c'est 24 ans nanje navutse nta kibazo navutse muri 1935 c'est bon umwana w'abakobwa ariko ni kubera ko mudakunze kwivuga amazi imyaka oya nyene ntabwo ari ibintu nkunze cyane tu mbwa tuba tukene kubimenya donc mwebwe nk'abastar abaririmbyi ababakurikirana cyangwa abafanzi banyu baba bakeneye kumenya imyaka yanyu of course uzansanga inbox nzabimubwira tu kubera iki inbox kubera iki bimwe ushima kwivugira kuri kamera mu bw'imyaka ukumva utoyivugira kuri kamera ariko utayisoye soko hari ivyo navugiye imbere ya kamera numbeshere non en fait umenga hari ibintu uri ready kwishura imbere ya kamera n'ibintu ari ready kwishura imbere ya kamera kandi ibyo navyo ndabitahura ariko ndashaka kumenya igituma mudakunze kuvuga imyaka yanyu ku bandi navyo nzi but jewe impamvu ntabikunda nyene nuko ntavyemerewe tu utavyemerewe nande canke nayahe mategeko navyo nemerewe n'abantwara c'est ça uri wenyene mu muryango canke oya ntago ndi jenyene turi batatu ugira kangahe ndi uwa mbere uri imfura nikihe kintu wowe nk'imfura uhora uraba kuvuga nti jewe vraiment iyo ntari imfura sinari kubiryoherewe oya nana kimwe vraiment nanaheze iyo ntaba ndi imfura urumva ubu ari imfura ivyo nkora babikora tu nta kibazo niki wasi ikintu gituma wumva uri proud ko uri imfura kuko je vraiment sindi proud n'ikibanza navukiyemo nashaka mbi soit imfura cyangwa umuhererezi oya en fait ikibanza cyose baba baravukiyemo ni bon isufi ko abavyeyi baba bakwitayeho tu umugabo nawe uravyumva imfura bayamara imfura nyene ivyo rero nico nshaka kumenya imfura yamara imfura nyene usanga abavyeyi ni kuvuga ngo baba bakwisanzura ko di bon ni kuvuga ngo abavyeyi baba batari wowe ubu hari nigeri wumvise uwo wumva woririmba sinzi kuko urumva kuririmba n'ibintu navukanye muri jewe nikintu numva no nakora nkumva ko ndyohewe ndumva ko iyo ndagikoze ndumva birama ko ndyohewe kandi nico kintu nakora nkabona
kiriko kirevuriwa hakiri kare ya bon indirimbo ya mbere jewe yatumye ndakumenya ni gospel nkanguka ndumva ngo KORAKO nasanze bon narinda gufise mu shusho yo kumenga uririmba gospel kubera iki watangure kuri gospel kubera iki kuri no munsi uririmba sekila uzobandanya sekila cyangwa uzobanda sekila tuvyite ko ari akantu kaciyemwo bon ndashaka kumenya igituma watangiye gospel then ubu ukaba uririmba sekila nagari sekila yaciyemwo ahubwo ni gospel yatanguriye sekila ni kuvuga ngo nama nabivuze kenshi nago ndirimba gospel nago nanje nk'umuririmbyi ndirimba gospel but ni nkuko umuririmbyi wese bon ari yosha kuririmba gospel atakibazo kirimo arimba sekira karimba gospel ahubwo ikintu kintangaza ni gihe wa gospel aririmbye sekira mba numva umenga bibaye nambara ariko wa sekira aririmbye gospel nkabona naco bitwaye ni kuvuga ngo naje kubaka career yanje nk'umuririmbyi aririmba sekira hama gusa ndavuga ati indirimbo nayisanze ndayifise ifake nari maze kwanda yifise reka ndayisohore abayitangurira izindi baramaze kugira kuri myiza bugishkuri ego kubera ko rubanje kubirondera kuri ni kubera ko biri mu bintu nakunze kuvuga kubera sinzi nyene mba nshaka umuntu aba ari wajije abana ngo njewe Monia ni kihe kintu akunze donc mu bintu Imana yaremye iyo uravye bon jewe ndavye igiti vraiment ndavuga ni no bon igiti cyane cyane kiriko kizana ivyamwa ndavuga ni ariko vraiment Imana ni nkuru mu gitera ashobora kuvamo ikintu jewe nfungura uranyumva ni igiki kintu iyo uravye mu bintu Imana yaremye mvuga ni iki kintu ndagikunda umuntu kuko deja sintahura the way ukuntu iyijwi cyo dufise tuvuga sinahura ukuntu ivaye bigenda gute sinahura tu navyo ntahura n'ukuntu ari n'ikindi kintu kikunze ntakunze gutahura neza why iyijwi icambe nakubwiye iyijwi sinza haniva sivyo ama ukuntu mu mutwe dushobora kuvuga aya majambo yose kayateranya sivyo wowe ugatahura ibintu ndakubwiye mugabo nshaka guhura n'umuhindi nta bintu nakoresheje kugira ngo ibi wowe nakubwiye ubitahure we ntabitahure ndavyumva tu biransiga tu rumaze kugira ubushakashatsi kugira ngo ubimenye cyangwa ubitahure bon en fait niyo ngerageje kubyumvira ndumva umutume ngo ratanga ukuntu nkaca ndabiheba ubanda uyumva uzobandanya ubirondera cyangwa uzogira effort kuvuga nti umunsi umwe je nzokwiheba ndabirondere cyangwa nta mwanya ndabifitiye en fait kuvuga ko nta mwanya ndabifitiye cyangwa ndashaka kubimenya of course ndashaka kubimenya mugabo iske simbona ko nashaka kubitahura ntibikunda Monia riga rigo mwakangara finaliste banje kwanza kubwira félicitations thank you merci yarayivuze Monia ni kihe kintu bon partie du corps zawe igiye muri dushoza cyane nuko ivyo bintu navyonzi ko nago ndi romantique vya hatari ngo sindi romantique vya hatari ngo ndakunda ibintu no rero ndemba mbona umwanya wose urangana avuze ko utari romantique iyo uri kumwe donc uramaze gukundana mumaze kuja mu rukundo yego cyakugendeye gute kandi utari romantique kandi abakobwa mu rukundo bakenegwa cyane kuba romantique par rapport y'abahungu no nago ndi kuvuga ngo nago ndi romantique vya hatari basi nago ndi romantique kuri ivyo bintu sivyo kuri ibintu byo gufata umwanya ngo iki ndagikunda ku mubiri wanje cyane oya tukiza ngaha kwicara ngaho mbwiye ngo jewe nicaye nk'abakobwa wowe wicaye nk'abagabo ngerageje kuraba amafoto yawe yose ni foto nke canke ni gaki twona wambaye ikanzu canke ijipo ni kubera iki ni kubera ko vraiment ikanzu canke ijipo ni ibintu bitanu ni binyorohereza cyane ariko nyene iyo hari ikintu kiba kiri special niko nabivuga ndaba oblige yo kuyambara tu kandi rambera tu kubera Monia ndamaze kukubona urakunda make up cyane oui
Oui. Ni kubera ko ukunda makeup cyane. sha nago ndayikunda cyane urambesheye Shayi, iminsi yose maze kukubona. Ufise makeup nejo nirakubonye ndakubwira nimba utambonye wewe. Ndi muri taxi wari kumwe n'abandi bantu batatu. Nawe nyine wari ufise makeup. hadisanga Ejo vers 14h ndakubwira naho hantu. yeah nuko nari iyo akenshi abari gihemba ndiko iyo mba ngira nkore like yeah gihemba ngira nze imbere ya kamera ntegerezwa kugira akenshi nkunda guhura n'umukobwa angirira makeup mbwa hari gihemba mba ntaronse umwanya wo guhura nawe nkavyikorera tu No musi ni wayikorera. yego uretse nkanayikoze nombeshere Aho nayo wakoze. Ndabona ka maquillage, ndabona lipstick, ndabona tilo, ndabona concealer. oya narivyo birashanzwe Wayikoze ni wayikoze. okay nagerageza Okay, uramaze kuja mu rukundo no mu diaspora. owe Oui. Uracarurimwo canke wararuvuyemo? no comments Mu gihe wagiye mu rukundo no mu diaspora. Wavyifashemwo gute? Kuko ndashaka akantu kantahure neza. Bakunze kuvuga ko abakobwa bakino gihe donc abakobwa benshi bakino gihe cyane cyane bafite ama projet ngo bakundana n'abahungu donc n'aba diaspora kubera ko bashaka ko amafaranga. Ndakeneye kumenya Monia wowe yabigenjeje gute? oya ntago ari ibintu byinshi biba isifike ntago bivuga ngo ni maka ngo nimba uri umukobwa ukundana no mu type ngo kubera afite amahera ntago bitegereza ko ategereza kuba ari mu diaspora gusa oya ushobora gusohokana n'undi umuntu akuprofita amahera gusa ako mu gihe uri umukobwa ushobora kuba ukundana no mu type kubera ko umukunda c'est comme ça umukunda nyene c'est tout ariko no comment for me yeah kubera iki na comment ndashaka unyishuri ndashaka unyishuri kubera ko birakunze kuvugwa kandi n'ibintu ko biravugwa cyane biragisibije ofete biriko biravugwa ko abakobwa bo mu Burundi benshi bafite abatipe wa diaspora kandi bakurikira kubera iki amafaranga ndashaka gatanga ko muco ka making clean. Yeah, of course ntago ndivuge ngo barera abakobwa b'abarundi sivyo ntago ndivuge ngo okay twese turi barundi no kuvuga ngo sindi buvuge ngo twese turera sivyo hariho ababikora sivyo kubera amahera sivyo bagakundana n'abatipe bien sûr que ugasanga barafite abandi batipe ngaha sivyo ariko bakaba bafite abandi baba diaspora bagendana kubera amahera hariyo n'abandi abakobwa b'abarundi nyene dukundana n'abatipe kubera ko tubakunda kubera tusinje naho turabarundi dukundana n'abatipe kubera tubakunda ariko atari kubera amahera sisa izo parti rero zibiri zirahari yeah muri yacakundana Didier Kiss. no comment for this bro. Ndafise amakuru no comment yanyishe no comment sinzi ko mwavyumvise ndafise amakuru ko Monia yashwanye na Didier Kiss bapfuye undi mukobwa mu kweni video kandi Monia ngo yaragikazeko amakuru mfise that's why nshaka wo kimakinga clear. Fait nibaza ko yeah navuze ngo no comment ariko yeah no comment for this kubera ko yeah no comments. Waramukunze Didier Kiss? Yeah kumenga hari ibintu bimwe udashaka kuvuga. Yeah kubera ko none nago nshaka kubi ari ibintu biba biri binini iyo ushatse kubivuga imbere ya kamera nago bari byiza tu. Okay, Monia mu mico y'ikirundi birabugishwa ko umukobwa agira amour I mean rapport sexuel atarubaka birabugijwe uretse ko bon atari wenshi tubikurikiza wewe nka wewe nikiye kintu uhanura umukobwa kuko turambaye imibiri 2 ego imana n'imico
ndanga Burundi ntibitwemereye wowe ku mwanya bon nikihe kintu uhanura nk'umwigeme ariko araturaba ariko kandi bimugora akavuga ni jewe umubiri vraiment orke naho Imana itabishaka kandi n'igihugu cyacu kitabitwemerera amategeko y'igihugu cyacu numva ndabishaka kandi akubwira nta kindi mfise nokora kuko umubiri wananiye biranse kandi urazi ko umubiri ari kindi kintu wo kuri uwo mwanya wacu ukora iki nje nasha nkora iki cyangwa icyo ngira ndamuhanure tubanze kwanza ari nka wowe ari nkanje ntabwo ndi romantique nabikubwiye muri ivyo bintu no kuvuga ngo no time for yeah c'est ça nturi romantique ntabwo ndi romantique kuri ivyo bintu sivyo rero ntabwo sinzi ntabwo ivyo bintu na mwanya wavyo tu hama icya kabiri kuri uyo mukobwa tumubwira yeah ico tumubwira uyo mukobwa nuko umuco w'ikirundi rivyemerewe ariko kanavuga ngo amategeko abayashiraho kugira ngo hagire abayakurikiza n'abayarengako nimba warayarenze ko turagusavye bihanure ugezaho niba utarayarenga ko naho bandanya ni bon okay ndashaka umbwira aka kantu ndakerekeza kuri wewe mu mico y'ikirundi nkuko nayivuze hari ibintu bimwe bitatwemerera nko kwifotoza na cyane ngaruke cyane kuba diaspora canke tureke no kuba diaspora ku bantu bari hanze y'igihugu iyo bishitse kundana n'umuhungu ari hanze y'igihugu umuhungu kandi uramukunda vya vrai akumva kubwira nanjye ndagukunda vraiment mukisanga muri mu rukundo then akagusaba foto yawe uri tuni donc akabwira nti nkeneye ifoto yawe wowe nk'umukobwa wibuke ko ufise ibice kirundi kandi ijambo ry'Imana ribibuza woca ukora iki aho muri ico gihe no kuvuga ngo kandi utari ready kumutakaza utari ready kumutakaza donc kumuheba uramuhanura umaze kumuhanura ivyo bintu ukamubwira ko atari byiza hama akagutahura bien sûr que oui nimba ari umuntu agufite ku mutima nimba ari umuntu avuga ati uyu mukobwa ndamukunda d'abord nibaze yuko akimara kuba gukunda akubaha ivyo bintu ashobora kubikubwira mu gihe naho bimugoye akabikubwira ashobora kumuhanura nk'umukobwa muba mukundana wowe nibaze ko uri umufasha wiwe muri ico gihe umufasha no kuvuga mvuze umufasha n'umuntu muba mufashanya tu ntago muze umuntu mubana nibaze ko ari uko mugabo byasubye we mu gihe agukunda akubaha ivyo bintu nibaze ko adashaka kubikubwira ushatse kubwira ko abahungu bose b'abakobwa amafoto yabo bari tuni bataba bakunda ashaka kuba gukunda ariko ntabakubaha nikihe kintu uhanura umukobwa abikora ayirungikira abahungu nibaze yuko nkuko bavuze ntaba ari ready kumutakaza bigatuma ivyo bintu abikora mugabo nimba wowe ufise umutima wo kumukunda kandi ndise ko uwo mukobwa ngira ngo abikora atabikunda amaze kuba abikora atabikunda nibaze ko ashobora kumuhanura uwo mutipe nimba amukunda azomwumvira niki rero kintu uhanura umukobwa abikora bikunda urumva abikora bikunda nyene nuko nyene tu nani kintu ko umuhanura nibaze yuko amaze gufata decision yo gukora ivyo bintu kandi akabikora bikunze nibaze ko akenshi sinkunze kwinjira umuntu mu bintu akora akunze tu ikintu kimwe nimba ubona ikintu ku muntu ari kibura mubaza ko gikora gikunze cyangwa atagikunda nimba gikunda vraiment mureke Monia uno musure uragize mariage sorry ndagutware muri iyo myaka iri kiraza urafise umwana kandi umwana wawe arakoze ikosa ukabona neza ko atari kosa ariko kandi akagikora gikunze uca umureka akagikora gikunze kandi ari ikosa uca umureka akagikora nibaza yuko ari umwana wanjye no banza nkaraba d'abord ico kintu cyarico kirashaka kuba ico kintu muri uwo mwanya ari ciza ariko jewe nk'umuvyeyi nkana ikintu nikiba ari kibi ariko kubera ko jewe ntaciyumvisemo nkamubwira ko ari kibi sivyo ivyo navyo birabaho ariko jewe nibaza yuko no mureka gakora ico ashaka mu gihe mbona ari ciza mugabo naho jewe kitoba kimaya amahoro ariko hayano ico kintu akaba atari kibi atari uko gusanje ndashobora kuba ntagikunda shobora kumureka gikora by the way aririmba neza yashitse ngatangura ko ndirimbira ariko aramponje urumva ingena somborotsanya kora mu gahogo biginyine ariko aririmba rya mwanya nivyo nkeneye kumva ntabwo belo you be strong like commando yani mapenzi moto dale
gusa niyo nkoho upangayo masoro hamaje nawe twatse umuriro. Oh baby, no be rush, no be rush, tuzavora imendi crash nkandakanda aho nyene baby mfata cane nundekure, give me love baby, body body, come to feel my body body body, all darling, kola kola ko n'ibindi monye ndakubaze bon sinzi ko mwabyumvise afise ijwi riryohera amatwi, ufise nta muntu urabigira bikubwiye fese n'ibyo bintu akunda kuvuga YouTube ego cyane oya ya ego. Okay, biramaze gushika kumva woririmbira abavyeyi bawe kubaririmbira gute muhira ukumanye na woririmba kuko festa ndababwira ufise ijwi rikyohera amatwi, ndafise umuntu ari hafi yanje yumvise umuntu ari kararirimba bayumva yo mwegera, sinzi ko biraje nagumye ndakuraba mu maso no ku munwa, niyo hano wonyine naguma ndaba donc amaso no ku munwa, afise ijwi riryohera amatwi, nturigera uririmbira abavyeyi uri nko mu nzu yaba gospel yaba secular ugasanga baririmba. Kubaririmbira ntabwo ntitwitabura neza, kubabwira ngo ndabaririmbire no birashitse ukumva ngo mbadirimbe ndaririmbye muhira. ubu uretse no muhira na sinzi ko 5 minutes zo guhera na urakunda umuziki cyane. Watangiye kuja muri studio ryari? Uvuga nti je ndatangiye kuja muri studio. Bivuga ngo j'ai 5 mois muri carrière y'umuziki ndundi, bientôt 6 mois. Ou bien, je sais pas si moi ni bazara kwiye mugabo ukuvuga ngo namenze arika aregera 6 mois avec n'indirimbo zitatu, no kuvuga ngo nagiye muri studio rero ngira cyo byumva ya. Okay, umunsi wa mbere uja muri studio, umunsi wa mbere uvuga nti ndanditse indirimbo ngiye ndagiye muri studio, zagenze gute? Ya nago vyari ibintu vyoroshe tu, byari ibintu babi bikangana tu gato gato. Oya nago biri yash cyane, but naragize narumva yuko menga nkuva nyene ndavyonona mugabo ukinjira gusa misize indani ukaririmba hamukumviriza ivyo hejeje kuririmba gatoya kantu gato gusa ukavyumviriza ko uca ugenda tu hamukacuririmba rero bi free ya. Kubera iki wumvise woririmba korako? Yani ya turi muri business rero ikintu nibaza ko ikintu cinjiza kare ico umuntu akora ya. Wabonye ko yari cyo kwinjiriza kare? Ya nibaza ko message nari maze kuririmba namaze kuririmba message zitandukanye, nibaza rero arahane nari bwash iyo message yakorako ntago sinari bwayiririmbe ya. Inyuma yakora ko turindira iki? Turindira indirimbo yitwa aya. Muni uramaze kwiyumvira gukora ibiteramo gute? Ma concert kuja kuri stage? Ya ndamaze kuvyiyumvira mugabo ntago urakavyara donc uragakwega neza. Sindagakwega neza. Wibaze ko uzogakwega neza ryari? Sinzi ariko sikera. Nkuba bagutumiye mu biteramo mu genda? Ese ko ibindi agenda? We. Kwishuri ntibikugora ko dojuru mu finaliste kandi urazi ko finaliste bisaba gukoresha ingufu nyinshi n'umuziki wumva urabimetriza neza cyane vraiment. Uzobandanya usohora cyangwa ugomba urindira uhezane na exeta then ducukora uri free? Ntabwo mfite gahunda yo guhagarika. Yeah. Ushaka kumenya gukurikirana indirimbo za Monia azisanga hehe? YouTube ya channel yanje YouTube ni Monia Fleur. Yeah. Ama link nayo aidurasanga link na Facebook page urahasanga link. Yeah. Amazina ya Facebook page Monia Fleur, hose ni Monia Fleur. Kubera kuvuga witonda kandi uvuga neza. Yeah, sinzi nanje ndabibona uko nyere ngo ako biterwa n'umwanya.
hari igihe mvuga cyane hari igihe mvuga buke buke je sais pas no musi je waje unyitegure kumvuga buke buke yewe biterwa n'ibyo tugira dukora tu reka ndagushimire Fleur hama uramu akajambo kamwe kwa kunzi ba Ihuriro TV yaba abakunzi ba Ihuriro TV abamaze kugira subscribe muyigire abatarayigira namwe ya muyigire ndavuze abayigize mu partage abandi sivyo abagize mu partage abandi nabo bayigire abatarayigira namwe muyigire abamaze kuyigira muco muja kuri channel yanje ya YouTube mugire subscribe IG yanje Facebook yanje abakunzi ba TikTok ntitwabibagiye na Snapchat hose niryo zina gusa nitugeze bahindurira tu yeah reka ndabashimire okay merci beaucoup kwanza ego okay nanje ngenda bashimire abakunzi ba Ihuriro TV debamugisha kuri miko behind camera ni Beni guys reka ndabashimire kubona Monia Flower ushobora kumurondera IG nkuko yabivuze Facebook Twitter wabivuze urabizi nta Twitter fisi TikTok okay TikTok Snapchat hose ariho ni Monia Fleur nongera saba mutaragira subscribe ku channel yacu YouTube gendo yigize hamugire ama partage menshi kugira ngo abatarabibona nabo babone bashikirwe n'ivyiza bya Ihuriro TV bye bye ndabakunda